Nitwa Jeff Nzobigeza nkaba naje mu gisagara cyitwa Cincinnati muri state ya Ohio. Okay, go ahead. Nkaba naje kwifatanya na bene wacu kugira ngo tugire ico bita business. Mo twarakoze BDUSA n'ubumwe burushamwe abarundi baraha muri Etats-Unis. Ariko turabona yuko kugira ico twokora mu miryango yacu abana n'abuzukuru n'abandi hanyuma na bene wacu abarundi dukora ikintu cyo kwita business cyo ruteza imbere kigateza naho twicaye aha dusabye ubuhungiro muri Amerika hanyuma mu gihugu c'amavukiro naco tugira ico duterereye nka diaspora mu bumwe ko ibihugu vyose harimo n'u Burundi bubisaba ati diaspora bari n'ikintu ruterera kuko bavuga mu kirundi batakayoni katagurutse kamyobweze hari ikintu gishasha bafise nabwo ico dushaka rizosangiza abarundi bene wacu. Ndiko ndakuraba urumutama tubonekana ko urumutama w'umuhumure w'inararibonye twizere ko muri jewe nizera kumaze kubona ibintu byinshi na cyane cyane muri community yacu y'abarundi. Iki kintu urabona ko gishobora gushika imbere ko ndazi ko waciye ahantu henshi wagiye mu bintu byinshi biba bihurikiwemo n'abarundi ivya business n'ibitari business ubu mugeze kuri business bivanye nuko utuzi bivanye nuko twiyizi nk'abarundi ubona hari iki kintu kizoshika. Ego nshiki tumana nafashe urugendo nkaza ngaho gana abantu nivyo ni byinshi bimaze kunaniza abantu bene wacu bikabacika ivutu kubera byinshi bitangurwa batabigiribura ubushatsi bakaca kwigwamo bakisanga ntacyo kibajanye ntayo kibashiza ariko iki kintu bona turiko turategura kubera ivyo abaye inyuma tushaka tugikore n'ubushatsi burimo tubone iyo tuja niyo tuva twisunge amategeko y'inter professionalism ko ni business tubikoreye ku mugaragaro dukurikije amategeko ya kino gihugu nibisabwa byose kugira ngo nabandi bibabone yuko ati koko turabona ko biri nico bigaragara tuzobasigurira tubigishe tubereke yuko ico gukora babibone mu mpapuro babibone mu burizimo bwa none mu buhinga bwa none ari website bayibone nibindi ariko byose bigenda ku develop ku bwitonzi cyane n'ubushatsi cyo rushaka gukora nico tubona kizogarukana imitima ya benshi bamaze gucika ivuto. Kuri uri kurakurikirana umunsi utangurwa n'igitondo hakaza umutaga hakaza n'umugoroba abarundi kenshi twamadohera mu gitondo cyacu kiba ciza mugabo ku mutaga sinzi ukuntu biba bimeze mvuze iryo jambo ndazi mutama yantahuye. Mu mwaka uheze hari ivyo byaratanguye bitanguwe n'abarundi bitangura bifise inguvu nyinshi ubu ugashobora gusanga bigeze no kuri ranch ntivyari vyagereyo ugasanga biriko biragira uko kubera ikiranchi ariyo masaha ya saa 6 no ku mugoroba abarundi tudakunda gushikayo mu byo tuba turiko turakora cuvuga ni koko ndabibona ni kubera utangura ibintu nigishika kinini tukabigwamo tutabigira ubushatsi n'ubwitonzi n'indongozi tukazitohoza abo shaka batuje imbere ugasanga turapopranye byose ukabijaniranya nico gitubona ivyo ubona bica biboneka tugakanguka twarihenza ha none rivyo rero nje tuvuga ati vyaduhaye icigwa kidashanzwe nka BDUSA irahara ariko ibirimo byose nkuko muragisubirako ni kubera catanguye nabi niho haho mvuga nti niyo mpamvu ituma abantu tugwa mu bintu tutitonze tukagenda nido atari gishika gusa utarabiya nino ugashaka nimo kamwa na mama ko tuzinanye udakurikije ubumenyi bw'uwo muntu y'uguhora n'ubumenyi bwiwe n'ubushinga ntahe cyangwa upfasoni kugira ngo ahagarikire kiya kintu. Umuco abantu boba bibaza nk'ibi mvuze bakavuga ati tugatangura n'inguvu nyinshi tugasesa amahera mu ntango mugabo kugira ngo tuce tumuvinga forward tugende biba bigoye. Baho umuco kubijanye na big iki kintu big yaciteguriye gute izokora gute kugira ngo ive mu gitondo ije kuri ranch ije no ku mugoroba kuri dinner. Ya murakoze nivyo ibyabaye mu yindi migwi yashize yasambuse nico kiduha ukuntu tuza kuvyifata mu gihe turi gutanguza iyi big icambe twaboye n'amategeko atugenga akozwe n'ababifitiye ubuhinga ubumenyi tureka ngo ko tuzinanye dukora iki dushira kuko ivyanditswe
n'amajambo amajambo arahita ariko inyandiko ziri harya nico rero twabuze cyane mu bintu byose ico cyo twitwarereka cyane n'ubu wabonye wakurikiranye twumvikanye yuko tuzashiramo imitayi mu gihe tumaze kubona ayo ma projet twashije ko twese twiyamajanije ari yaha canke iyo hanze tubona ico bita business plan tukanyugwa tukayisangiza nabo twubatse kugira ngo babone ati iri faranga rigiye tubone rero gukora tutabonye amakosa yabaye mu bindi mu yatanguye aho niho duhagaze. Okay, ngira ngusabe uraba umurongozi uje murongozi yatowe ndaza ariko rakubona nake kajambo ushobora kumubwira wisunze ivyo agiye biraba imigwi twagiye turacamwo akajambo ushobora kumubwira umutekerere muri bino bibaye hano muri follow off ndazingira n'inkundwi ya mbere canke ya kabiri aha ibikorwa vyaba mu gihe burongozi bwo ariho bugitangura ugira icyo umubwiye. Murakoze ushobora kumuraba hari ico tukoze uyu munsi muri iyi minsi bitwicaye ngaha yakibonye twumvikanya amategeko agiye azosubizwamo ariyo n'amaproje n'ukuntu tuzashamo imitaye yacu n'indongozi dutoye twiziga neza ko azuduhagarikira ubwo rero tubaha umwanya ibyo twabasabye twavyumvikanye ko nikigezo nijyari bazobishikana nabo twice dutanze dukure mu gufina tuba ku mutima wo kwemerana hanyuma no duhaye kutuja imbere abanishaka n'ubwitonzi ataburyarya burimo na nico gitwa ati tumanze tubonana amaso ku yandi imbere yuko dukrico dukoze tumva umuntu ari kuvuga kuko umuntu ari kuvuga uramwumva ukabona iya hayaja nuko ari bati uyu muntu yo mushinga nahe canke umupfasoni atarya umunwa akavuga ijambo karyumva na nico tuzobwira rero dusubiye mu iyo aho tubaye aje muri Ohio benshi nzoshobora gushikira nzobasigurira neza nishuri bibazo kuko twavyumvikanya ngaha ico tugiye gukora nibiringo twihaye kugira ngo dushike twerekane koko ko tari gufyina ko twiteguye nishaka kugira ngo dukorere hamwe aha muri Amerika ni mu guca amavuko tubone inyungu kuko turi muri business focusing inyungu ntabwo ushobora gushika ku nyungu utagize ico bita abwa mu Congereza ati there is no profit without expenditure ico niko biri ni principle yo muri business ndivyo hariho guhomba no kunguka ariko twuhombe tubona impamvu twunguka kandi tubona impamvu hama tuzogende dukora buhoro buhoro twaganiye byinshi ariko dushaka duhera kuri fondation tugende dukura buhoro buhoro na niko biri twafise ibimenyetso byinshi tubona nkuko twatiza Walmart cyangwa ati ba Bill Gates batanguye gutse bya byadufasha kugira iciyumviro natwe dushaka guhera hejuru dushaka duhere hasi tuduga na niho twabuka mu vyumviro ni mu bikorwa twagira nyene ico dushaka gufocusinga. Okay, murakoze cyane akajambo kamwe natashika canke natagira nk'ivyo mu musavye umubwira akajambo kamwe uzomwibutsa ati hey uriko ko nakakubwiye umurabe ndaza ariko aragukurikira nivyo murakoze cyane twumubwiye ko tumuhaye ikiringo kigofi kuko ntituzi ko bizogenda ijisho dukeneye yuko nkuko twavyumvikanye tuzokora canka zokora ico twumvikanye mu nama atari ico wenyene ati ngo ko nacyumvise nakibonye nkozi oya tuzagenda mu nama twumvikane nawe ashire mu ngiro nico jambo ndamuteke kwango dushike ndituvunane ejo tukagira kurya indyarya izandyane tukunze kugwamo. Murakoze cyane kukanya muduhaye bisigaye muze kugira urugendo agwiza ndazi no video uri kwiraba uze washitse aho muri Cincinnati muri Ohio twizera ko abantu bo muri Ohio mumeze neza murabona ko mutama wanyu duhuriye hano muri